Mukinizira uzobukoze Yesu Kristo. Zayo aya maboko. Amen. Gumiza amaboko. Ndabivuga. Ndabimake ibi ni biki? Ibi ni biki? None ubonye ari biki gapakireni. None aya maboko yari kashira hehe? None maboko yasanze nagumizeyo kakurayo. Kandi umugabo kupakana ndamukeka. Hey, ubu ndagufasha. Ubu sinafatenga mu rugi wanje. Wari waje gukora iki? Wari waje gukora iki? Karo mbigira basenze atari kintu mugize. Twariko turasenga. Mu rugi wanje. Aha ni masengesho. Kubera kigapakere yawe wamaze kubikina niga. Oya reka. Ibyo nibiba. Niba ukeneye gusenga wari kuja mu ikanisa. Ku rusengero. Aha muri rwanda harabonye basengera. Niko mwiza ukuri ibyo mayo byari biki Twariko turasenga. Nta gusenga reka. Twariko turasenga. Anga bako basize. Nako ndamusenge. Rero yashawe. Umviriza. Ribi ryambere ni ryanyuma. Siyo kubona wahunjije makunga yanje muri rwanda. Wavyumvise? Uriko urabyumva wigira pasta. Murigira abapasta muje kwiba abantu gusa. Tuzosubira. Oya, genda. None muri migera genda murigira abapastor babibi nyuma. Sawa mate. Ibintu murigira no mwasomye. Twe twarasoma kera twarasenga. Ntabwo twasanga abantu mu ngo zabo. Twasengera mu eglise. Ariko papa nibi. Ndakwisabye. Nibiki mama. Nyoko yarengegereye. Nibiki byabaye. Asigeza n'abagabo ngaha mu nzu. Aha mu nzu. Mama ni pastor mavenga. Yari karamusenge. Oya reka murasangiye amanyama mwe. Murasangiye amanyama. Ni pastor papa. Pastor ni papa pastor yokore. Wawe ije bari barimo. Wejera abibonye ne. Uko gaje gusize iya gushira. Oya papa rero kutavuga ibintu nk'ibyo mama inturamire. Papa ntaki amanyama ndiko ndayiga. Ndiko ndayiga. Ni pastor yakoze ko karamusengera nje ndaga mu cyuma ndiko ndabanye. Azozagena kuri eglise. Ku rusengero apanga. N'ubundi munsi. Kandi aho ndazi ndagejeja. Ribijyambe nijyanyuma. So kumuna nganzo muvuna. Ndamuvana namwe. Muce mugera mucana. Papa gusa no kubyo bimve ntagari ibyo pastor. Karashize gaira ku kazi. Mukiziza abagabo. Nimba musangiye na nyoko uzozo bivuga. Ahubwo usangaye na wewe uje kujenga ikara warendegeye uramiredi mama bona swanidi genda nyene mama nukuri jewe sokutabikire nakurekane na so wawe mama huva konsi abonde kwihangana nyene arare yumve nyina medusa sawari yandagaza rero mugenda gwerekeza nyene yesoyo kuba mushobora gashaka yandagaza zenga kaza yiyore kidemenga yaje hanze kubita mu gahengera yaborewe mukamukubita mana ukintu twobigeranye ngera kaborewe mukakarindira ko mukazakabira bibwira mama nyene tukaravuga bigenda ari ndavyumva n'ukuri ndabona naramize nayo ntabwo ari wamushobora shiri gutesi nze gute sawa gute na ndakumbuye ndagiye musigara mwana bye wa hapo ndamuboye
nanje kwa ruko cyenda gukumbura niho gusa soha kandi soha arasuzugura soha arasuzugura nje musi umwe nzomwikurako reba no kumara ngo umukene ibike amajambo menshi nukuri jewe nukuri je nzoguma ndagukunda gushika gupfa ati jewe wewe gushika gupfa hari akarimbo kavuga ati ntabwo nzijana bagenda tujana nukuri kwiba mara ya nzosabana nawe ngenda gukunda Mana biga yigira byamushi Banyisi kidoma cha kubeti na mabuye ndabakoma Mwe misi ndinoma bafite ishari koma Oh kiri gute wateranye imbere gute imedite s'il vous plaît Woke lole woke kijya kidadanani watata ngwino hano wewe nyene kiss babe wewe nyene come on here dada guti kwa guti nicho watu diaspora wino ndazi ko abakobwa bino mukundi neti cyane jewe mvuye muri Amerika hirya yejo kandi urabona ko ndi mu boss s'il vous plaît uretse ko nambaye ucuri biragaragaza ko n'umuntu muzima mu bisanzwe je nakunze amataye yawe s'il vous plaît kameme wowe usa n'umukobwa twahuye muri Tanzania yitwa Bongera Dada uramuzi Bongera Dada dada ujya mudemu twarahuye turayaga mugabo nzagenze neza jewe rero nagukunze kunuteye s'il vous plaît umwana mwiza ufise taye nk'abana bo muri Kenya twigeze guhura n'umudemo wo muri Kenya ndamuyagisha ambwira ko je simbesha vraiment je ndi umuntu muzima kandi urabona n'amafere mfise je nambara impunzu zizimvye cyane ku buryo jewe na Diamond duhura mu kiganiro tukayaga nawe uri uvyemeye ndashobora kugusohokana kugura inete oya urazi ndabitwaragowe ifi canke agakoko nkakugurira kandi ndashobora kugwa Android imwe bayitwa iPhone Pro Max ndazi ntawe wari uzikore ko urusha diaspora wizi uzogenda uvuga ko wahuye n'umu diaspora yitwa wizi je nagukunze none umva gute dukundane nakuzokunda gute dada acha kuzoea mimi mtu mkali sana mimi diaspora kutoka Nairobi Kenya na Mombasa hivyo acha kuzoea dada mimi nakupendaka sana nimekupenda sana dada sema sura nzuri kama bonge la dada mwanangu zunguka kwanza tuone ya mataa hayo ndio napendaka hayo ndo papa napendaka wewe msanii wa moto enda mwanzo tena akukunza yitwa Alvin Smith w'umurundi je ndagukunda vrema
ahindani izi nyimbwa zo ngaha usambwiye kureba ka gahungu Kanani zirya nyimbwa zirya we ni mu diaspora nka jewe ewana umuzigo nambara rimwe centa urabona nka gasengero kamaje kunukira centa oya reka kunyanka vraiment donc nta mukobwa n'umuyanya bongera dada twaragiye mu miganiro arambwira ati je vraiment nagukunze ndamubwira ati je ngiye kurondera umwana i Burundi fata neza w'imico myiza no mpamvu nace ndagukunda wowe kubera ingi dufise agatayi kawe mwana w'imico myiza nivyo kunda mfite imana mbabariye nivyo kubona oya reka kunsarisha nyemerera avuga ati yego basi say yes say yes naco basi nimero yawe ya telefone nzoguhamagara ndakugurira imete naco nzoca kugurira imete nimero yawe ya telefone nzoguhamagara ndakugurira imete come on relax iyumve neza kuko kumwe n'umuntu w'umuboss amafaranga ndi nayo ndayafise ikibazo ciki we nimero yawe basi uba maja nyine yari imvura sawa nzoguhiga sawa toto kizuri kama bonge la dada. Ai